Amahoro neza barundi kazi, banyarwandakazi, eka mwese mudukurikirana muri Afrika y'ubuseruko, muri Afrika y'epfo, iyo bita SADC, Afrika yo hagati, Afrika y'uburaruko y'uburengero, eka muri Aziya, muri Amerika, muri Europe, mukurikirana runo rubuga rwacu rwa B-Info. Ni urubuga rukorera ko abantu banonoseye cyane ibijyanye n'ubusesanguzi, batanga impact canke batanga ibyemezo by'ukuri bivanye nuko bakora ubushakashatsi bukwiye n'amatoza akwiye. Ikiganiro cyose bakoze n'ibyo batangaza biba ari ibintu bifite impact, bivuga ngo by'ukuri bitagiramo amanyanga. Mu minsi iheze hari hirya ejo narabakoreye ikiganiro kivuga ku bijyanye n'u Rwanda, ubuzima igihugu cy'u Rwanda kimirije kubamo. Kurabona ko n'ubuzima kirimo no munsi butoroshe, ariko no munsi nagire ngira icyo mvuze k'uyu muntu bita Generali Muhoozi Kainerugaba. Generali Muhoozi Kainerugaba ni umuhungu wa Museveni, Perezida Museveni Mutama, ubu ngira yaba imyaka 100. Uyu Museveni yafashe ubutegetsi inyuma y'intambara ya Idi Amin na Tanzania y'Ikagera. Ijya ntambara burya ntiyarenze mu ntara ya Kagera ya Tanzania, Idi Amin ntiyarenze mu ntara ya Kagera. Mugura abona ko Tanzania yagira musanga ahantu Intebe, Kampala. Hanyuma arahunga, amaze guhunga Nyerere, burya Museveni yaba ku kirimba kwa Nyerere, ni nayo yakuriye Museveni. Ku basanzwe mutabizi ibyo, burya Museveni n'abana biwe bose abo bamuhozi bavukiye ahantu bita Oysterbay i Tanzania, Dar es Salaam. Mugabo kandi Nyerere nawe nyine urumva ko yaba mu kirimba kwa Museveni, yaba mu kirimba kwa Nyerere. Izo rero ni inkuru za impact z'ukuri ndiko ndababwira, si ibintu byo kuvuga ngo iki. Nubwo ngo muwaza Museveni arabyemeza, kandi nawe nyine yarigeze kubivuga kenshi ku bantu musanzwe mukurikirana ibiganiro byiwe by'igiswahili yagiriye mu gihugu cya Tanzania. Rero Museveni mbere bamwe benshi bavuga yuko yo ari umutanzania, abandi uko, ariko Museveni ni Umuganda, yamuka muri bwa bwoko nyene bwa Kagame, ni muri babandi nyene bamuka muri Eritrea. Narababwiye ko umuco umwe wingiriye mu Buganda nibo baba Museveni. Urazi ko Idi Amin Dada bajya ni ba Bantu, ni babantu bitwa ba Bantu, nababwira ko bari mu burere bwa Afrika y'ubuseruko no n'iburere bwo bihugu bya Afrika y'epfo. Rero Museveni ari muri wa mucerere umwe winjirira mu gihugu cy'u Buganda. Urabona ko ari wundi muce winjiriye mu gihugu cy'u Rwanda, ari ba Kagame. Hari wundi muce winjiriye mu gihugu cya Kongo, urumva n'ibindi nkamwe n'ibyo. Rero uyu Museveni Nyerere amaze kumufasha, Museveni yarafise ikirobere kujya nyine ubona Kagame yabigenjeje. Yavuye mu ishamba agaca yinjira, ahigiye kurasa indege yaba Habyarimana, agaca yinjira ku butegetsi. Ukunyere niko na Museveni yabigenjeje. Nyerere amaze kumufasha kunesha ijya ntambara ya Kagera, yumva vita vya Kagera vya Idi Amin atera Tanzania. Idi Amin yaciye ahungira muri Libya. Bamwe bavuga ko yoba yagiye mbere gupfira muri Libya, atahatevye kwa Gaddafi yaciye ajya, kuko Nyerere yagumye amukurikirana ko Nyerere na Gaddafi bari bafitaniye imigenderaniro. Ngo aca ahungira muri Saudi, urazi ko yari umuyisilamu, muri Arabie Saoudite, hanyuma ngo acapfira iyo nyene, niko babivuga.
abandi bavuga muri Oman, ariko ahunze mu Buganda yaciye ajya muri Libya. Twashatse gukurikirana neza iyo yapfiriye n'ibindi nkamwe byo kwabonye si byingira akamaro cyane, ariko ibyingira akamaro cyane no kumenya Museveni yashitse gute ku butegetsi. Inyuma yaho rero Museveni Nyerere acaramutegura kuza kuba president avuye ku kirimba ahantu bita Magogoni Dar es Salaam. Ni kirimba cha president kiri hagufi ya port ya Dar es Salaam, aho bita feri ujabu kuja ahantu bita Ikigamboni. Rero ariko ni mu karere quartier bayita Posta, ni mu karere ka Posta, mu karere ka Posta. Ku bantu mu jaza Dar es Salaam b'abategetsi hari ahantu bita hari hotel yitwa Kilimanjaro. Ugiye imbere gato urenganya hajya kwa Baresa, ugiye imbere gato ukamanuka nkuja hari iferi ku kivugo Kigamboni, mu kuboko kujyo niho hari kiriba cha president cyitwa Magogoni. Niho rero Nyerere yaba ico gihe, kandi niho na Museveni we n'umuryango we baba, kuko abo bose bamuhozi bose yababyari mu gihugu cya Tanzania, bose niyo bigiye guhera amashuri ya primaire ahantu bita Oysterbay. N'ubu wagiye muhozi arabikubwira indiko nakubwira. Rero ico gihe rero Nyerere acamushira ku butegetsi ajya mu Buganda kuba president. Museveni yashizwe ku butegetsi na Nyerere. Rero niko kahise ka ariko icyo mukwiye kumenya ni ikintu kimwe, burya bano bantu n'abantu badatana. None urashobora guca wiyumvira, none ko Museveni ku Buganda ari igihugu kiri independent, Kenya ari igihugu kiri independent, Rwanda ari igihugu kiri independent, Uburundi ari igihugu kiri independent, Tanzania ari igihugu kiri independent, bishoboka gute ko leta y'Ubuganda itangaza gutera Kongo? Bigenda gute? Urabona ko Kagame we wacinyegeza arabihakana we anidutera, mugabo urabona ko muhozi wewe arabivuga akavyemanga. Cha wiyumvira Kagame onira bibimwemeza, mugabo Kagame aracyabihakana, aravuga ngo twebwe ntitubafata mu nda. Nubwo nimaze kuvyemeza kandi n'abasirikare b'u Rwanda babonetse ku butaka bwa Kongo mu bice byinshi, ariko urabona ko u Rwanda go rubikibihakana. Mugabo muhozi wenyene, kandi iri jambo rya muhozi rigira kabiri. Muhozi wenyene amaze kubyitangariza kabiri ko agomba gutera Kongo, mu gihe Kagame ataranubahuka kubivuga ibyo. Eka noje naye nyene kabare batwari igisirikare cy'u Rwanda ntabyo arubakwa kuvuga n'umuntu wa wiwe. Mugabo muhozi umuhungu wa Museveni umuhungu wa muri Museveni arubahuka agatangaza ku radio akavuga yuko yateguye ingabo aja gutera Kongo, ko ubwoko bw'abatutsi bari muri Kongo ngo ni bene wabo b'abatutsi ngo bari muri Kongo, ngo ni bene wabo na muhozi, ngo b'abatutsi ngo bari muri Kongo, ngo bariko barahohoterwa ngo na leta ya Kongo gwifatanije na leta y'u Burundi. Hari ikintu kimwe ngoma ndababwire utari munsi. Ahari hamwe rero muca mwibukira rya jambo cyakiganiro nige bwavuzanguzi nigeze gukora, ndababwira ngo aba bantu suruse yabo ni muri Eritrea, kandi aba bantu ntibamuka mu bihugu. Imvukira zo mu gihugu cy'Ubuganda n'aba Idi Amin n'aba Tito Okello bajya nibo bamuka mu Buganda, nibo baganda bukuri, n'aba ba Bobi Wine n'aba bakiza Besigye bajya nibo baganda. Nico gutuma kuva kera bamwe bapinga intwaro ya Kagame, intwaro ya Museveni, kuko uravye intwaro ya Museveni ni intwaro y'igikenye, si intwaro ya demokrasi. Cha wiyumvira umuntu president yubaho agatangaza ngo nashitse ku butegetsi n'inkoho, ngo nzova ku butegetsi n'inkoho, ruva ngo bazokura ku butegetsi bamwishe kujya kwa Gaddafi canke Saddam Hussein. Nubwo Kagame nawe nyatabitangaza, nawe nyene nizo vision ziwe. Cha wiyumvira president yubaho kuvuga ivyo, urabona ko atari president yatowe n'abene gihugu, kuko yabo yiyemera avuga ati jewe nashizwe n'abene gihugu, abavuga atoke abene gihugu barankunda bazontora, mugabo niyubahuke bavuge ngo nzokugwa ku butegetsi n'inkoho.
icyo cyo nyine kiremeza yuko ujya president afise ibibazo. Kandi Museveni ikijya gihugu yitwa nk'uwakubise kudeta afashijwe na Nyerere, kuko Idi Amin amaze guhunga baci bakora ama propaganda yabo baci bamushira ku butegetsi, ariko ntiyashizweho n'abene gihugu. Kandi nagiye nta muganda n'umwe yemera Museveni cyangwa akundi intwaro ya Museveni. Ku bantu bageze za Kampala bagiye mu Buganda bahazi, benshi barapinga ko ni intwaro ya gisirikare, intwaro y'Ikenya. Ujya yari umurobere, Museveni yari umurobere. Abantu rero binjiye ku butegetsi bavuye mu ishamba automatikema. Urako mu Burundi CNDD-FDD yinjiye muri kantonema, hakabaho amatora, hakabaho leta afata kibanza ya domicile, noneho hakabaho amatora, abene gihugu b'u Burundi bonyene bakaba aribo bitorera Pierre Nkurunziza mu matora ya 2005. CNDD-FDD intwaro ya mbere ya CNDD-FDD yatowe n'abene gihugu. Mugabo Kagame yinjira ku butegetsi sabene gihugu bamushizeho mu Rwanda. Museveni yinjira ku butegetsi sabene gihugu b'u Buganda bamushize ku butegetsi. Bashizwe ku butegetsi na kudeta, binjiye ku nguvu, ku mututu, ku nkoho. Abarongozi rero nka mwene abana barongozi bo kwigegesera cyane. Kandi aba bano bantu igituma bakoresha inguvu mu burongozi bwabo, icyo bita dictators leader dictators leader. Uvuga ngo burongozi bw'agacinyizo bwo gucinyiza abene gihugu. Igituma bahagarara muri strategy y'uburongozi, aba bantu ntibamuka muri no bihugu. Nayi babwiye aba bantu bamuka muri Eritrea. Museveni sumuganda, Abaganda nabona nibo baje bari bafise nk'ijya gihugu bacakora ama propaganda bafashijwe na Nyerere kumushira hajya ku butegetsi. Mugabo bajya sibo bene igihugu cy'Ubuganda, sabaganda bajya umuryango wa Museveni sabaganda. Kandi narababwiye yuko muka Museveni ni mukabagaza, umugore we n'umurundi kazi, makujyanye nubona urumva muka Kagame umugore we ari umurundi kazi, urumva. Narababwiye narabasiguriye ukuntu umugore we Museveni bafatanije nawe yakumukubita kudeta, bagaza baje kumukubita kudeta bacha mutwara umugore wacu aca yabigwa na Museveni. Bagaza yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, abaza gahise ku Burundi byo murabizi, bajije batama bakira babe babwira ibyo bintu, urumva. Rero Museveni kuva kera yaje yicanga muri politike z'abantu. Wibuke ko na politike y'u Burundi Buyoya yaramukoresha Museveni kurasa CNDD-FDD, kurasa FNL. Aba CNDD-FDD barabizi, badeva barabizi, uri kurababaza nk'ubu barabizi. Bagwasa barabizi ko Abaganda baje kugwana na CNDD-FDD mu ishamba, barabizi ivyo. Bamye bicanga mu ntambara zitabaraba. Igituma abantu bafise ubumwe, bafise urunani, bamuka muri Eritrea. Ubuganda subwabo, u Rwanda subwabo, u Burundi subwabo, Kongo si yabo. Baraza bamaze kwashika bagacashira ibirindiro. Nu yavuga ko ariko rakora ama commentaire, yaravyemeje ko Kagame ngo se we ngo yamuka muri Ethiopia, ngo nyina ngo ni wari umunyarwanda kazi. Ariko icyo tuzi mu migenzo y'Ikirundi, umwana ubwoko bw'umwana n'ubwoko bwa se, so ari umuhanza umuhanza, urumva uko. So ari umuti ubuko. Numva ngo ubwoko bw'umwana ni se, ubu mukenye, ubu mwigeme, ubu muso, ubu mugabo, ubwoko bwawe ni kuri so. Rero mu ncamake nyimba Kagame se we ari mu Ethiopia, no vango Kagame no mu Ethiopia. Kandi bajya abantu bava Tigray, nayo yabwiye Tigray n'abantu bamuka muri Eritrea. Cyo gituma bagomba ngo igihugu cya Ethiopia cyo mundi hari intambara ikomeye muravyibuka, bagomba igihugu cya leta ya Abiy Ahmed bayikembagaze nk'uko ubona bariko rakora ibya Gisekedi ngaho. Bagomba ngo ukaya karere bakagabure ngo kigege ngo kibi gihugu, bagomba kugabura igihugu cya Ethiopia. Bajya abantu saba Ethiopia n'abantu bamuka muri Eritrea, nibo bawo uwo muce, nibo bawo benshi bavuga ko se wa Kagame yamuka muri umucere wa Kiyuza, nibo ba se wa Kagame baza bashikira mu Rwanda, ba se wa Museveni baza bashikira mu Buganda. Abo ba se wabo bandi biyita ngo banyuze mu misozi ya Murenge, baje mu myaka ya kera cyane.
mu myaka ya kera cyane, ariko abatama ba kera cyane bari mu myaka nk'ijana 90 tuyagana barakubwira ukuntu binjiye, barabazi suruse yabo aho baboneye izo suruse kuri bisokuruza n'ibisokuruza mu burere bwa East Africa n'uburere bw'abantu bitwa ba Bantu. Sabo abo bantu ni barimwo. Rero ibyo rero bica byiyongera, bisobanura ngo Museveni, viziyo yiwe ya Museveni ashaka kuva ku butegetsi igihugu agisigira umwana we. Nico gituma ubona yavuze ngo nzovaho ku mututu igihe cyose yama ku butegetsi. Museveni amaze imyaka yaba 40 ku butegetsi, Kagame urabona ko ari kwarangiza imyaka 30 ku butegetsi. Urumva aba strategy zabo ni kugira ngo ibihugu barabiraga. Urumva ubona ko Museveni, ko Kagame yamaze kwanduri ijyangeso ya Museveni burya Museveni apfuye, Muhozi azosha ba president. Burya Museveni barindiye ko yicwa n'ubusaza gukora Museveni buya no gutembera ubu ntibimworohera. Urumva Museveni apfuye, Muhozi niwe president. Urumva Museveni apfuye, Muhozi niwe president. Hajya Kagame hari umuhungu yitwa Irani Kagame niwe ariko arategurwa kuba president w'u Rwanda. Cyo tumona Kagame aguma yisubiriza ashaka ko no mu yindi manda zoza umwana wiwe akure aduga igarade. Urabona ko ubusinzi ko ari kapiteni azoduga igarade. Burya Kagame azova ku butegetsi, viziyo ya Kagame nuko azova ku butegetsi ujya muhungu wiwe ari general mukubona Muhozi ari watwara ingabo, hanyuma Kagame avuyeho umwana wiwe abari aba president. Rero abanyarwanda ibyo mubimenye, Kagame burya afise umugambi wo gushira umwana wiwe ku butegetsi. Burya niyo viziyo ya Kagame, ariko urabona ko ni buca imukura ku butegetsi. Kandi urumva ko ibibazo by'imirije u Rwanda sinzi ko bizomusiga amahoro, ariko iyo niyo yari viziyo ya Kagame, ari nayo viziyo ya Museveni. Rero Muhozi mu Buganda ubu niwe president, kuko urabona ko se wiwe asanwa n'uwarangiye. Bisobanura iki rero? Bisobanura ngo bano bantu ntivyumvikana ukuntu Muhozi ari Umuganda, Ubuganda bufise imbibe buriyende panda, avuga ko muri Kongo hafise inshuti, ngo ariho bene wacu ngo bariko baricwa. Urumva nk'ubu mu Burundi twovuga ngo nk'ubu rero leta y'u Burundi ya Neva twoca tuvuga ngo twebwe tugomba gutera Tanzania, ngo ari abarundi, ngo hariho ngo bene wacu baba Tanzania bariko baricwa. Ivyo birumvikana? Oya tuvugisha ukuri, ubu leta y'u Burundi yovuga ko igomba gutera Tanzania, ko muri Tanzania hariho abarundi bariko baricwa? Ikigoma hariho abarundi haje, Itabora hariho abarundi, Idodoma hariho abarundi. Mbega abo barundi bari Dodoma, bari Dar es Salaam, bari Kigoma, bari Gatavi, bari Mbeya, bashitseyo gute? Bitwa gute? None umuntu Umuganda muri Kongo yashitseyo gute? Uyo Muganda ari karicwa mu gihugu cya Kongo muri umvirize yashitseyo gute? Uyo Muganda Muhozi ari karishyuza muri Kongo, avuga ko hariho bene wabo bari muri Kongo bariko baricwa. Uyo Muganda muri Kongo yashitseyo gute? Cyo tubona ibi rero aha rero mumenye ngo niho rero buca mumenyera bimwe naringize imisi ndababwira ko aba bantu baje nk'ifu y'imigira, baraza baratewe n'abantu batewe nature life, nukuvuga ngo siho bazana, siho bamuka, samamuko yabo n'abantu baje bategwa bavuye muri Eritrea. Bamwe baje muri Ethiopia bashikiye ahantu bita Tigray, mu burere bwa Tigray hariya ku rwego rwa Eritrea. Muri Kenya bashikiriye ahantu bita Adoret, namaze kubabwira ko barutobose aribo babo nyene. Mu Buganda bashikiye mu burere, mu Rwanda bashikiye nyene mu burere. Urumva no muri Kongo urabona ko bahari benshi bashikira muri buriye bya burere. Kandi uburere burya bashikunda gushikiramo n'uburere burimo ubutunzi, burimo inzahabu. Umenye ko nahariya muri Eritrea, muri Tigray hariya muri
Ethiopia muri Tigray kajya karere n'akarere kari mu butunzi bwinshi cyo gutuma ubona bakagwanirira ngo bashaka ngo ko babaye independent ngo kibi gihugu ijya Tigray ngo kibi gihugu cigenga kuko ni ubundi burere ntabwo bashaka uburere buri mu butunzi gusa. Urabaga Gasai nta ntambara iriyo muri Kongo, Ituri nta ntambara iriyo, Kinshasa nta ntambara iriyo, intambara iri muri Sud Kivu na Nord Kivu ko hari inzahabu hari za korta. Urumva rero biboneka yuko iyi nzahabu Kagame yiba muri Kongo barayigabura na Museveni. Nimwe nakubwira nti muri Afrika muri nyene Afrika y'ubuseruko iyi East Africa diko nakubwira yuko burya bigiye kugaragara, burya n'abari banyegeje inzara bagiye kugaragara. Biramaze ubu rero kubivanye n'aya majambo ariko aravuga Muhozi, biramaze kugaragara ijana kugera ko inzahabu yiba muri Kongo bayigabura na Kagame. Inzahabu Muhozi yiba muri Kongo bayigabura na Kagame. Inzahabu Kagame yiba muri Kongo bayigabura na Muhozi. Hariho n'igihe bigeze kuvuga ko hariho nk'abarobera nyene baye mu 23 ho barimo abaganda. Ibyo bintu byarigeze kuvugwa ko harimo abasirikare b'u Rwanda n'abaganda n'ababaregi tabara baracanze. Burya muri bajya abakongomani ni bake, nabo bitwa abanyamurenge b'abakongomani muri kijya gisirikare ni bake, ni bajya nyine ba general bajya bahejuru. Ariko aba bose ubona bagwana beshi n'abaganda n'abanyarwanda n'abaregi tabara bafatwa mu ndo na bagodefu. Nayi babwiye ivyo bagiye kwibinza habu igice kimwe kijya kwa Kagame ikindi kijya kwa Museveni. Na urabona ko Museveni yihereye uwitwa ko ari president Muhozi bafite ijambo rya nyuma hajya mu Buganda General Muhozi kandi niwe ubuca simbura se wiwe. Urumva ngo barababwira Muhozi nta gishasha afise azokora muri Kongo. Mu Buganda reka tumubwire Muhozi ubutumwa bumushikire Muhozi. Ndaze ko ikinyarwanda cyumva Muhozi yama mu Rwanda yama mu Uganda burya bajya ni bamwe bose. Ikinyarwanda Museveni ikinyarwanda rakivuga rakizi ni bamwe, Kagame Museveni abo bose n'abanyamurenge bose ni bamwe. Ikinyarwanda ni cyabo barakizi, nta rurimi batazi bajya ko ngo burere. Ndazi ko Muhozi ari karanyumva, ndazi ko Museveni bariko baranyumva na nyina wabo warabwira nta gishasha cy'intambara Muhozi afise aja gukora muri Kongo cyotera ubwoba abantu. Ngira abatega ubwoba nyine n'abasirikare b'abakongomani badadaza igihugu. Mugabo nta musirikare wo mu Burundi canke umuzarendo atega ubwoba. Mbega abo baye mushya 3 nsaba abasirikare bo Uganda bajya bafatanije n'abanyarwanda ko bananiwe gufata Kamanyora bakananirwa gufata Uvira. Ni bananiwe gufata Uvira, barananirwa gufata Kamanyora. Hayizigiye kingana gute Muhozi kuva tangarije gufata hari akarere ga n'urube n'Ubuganda, Kongo ihana urube n'Ubuganda. Akarere yavuze ngo akarere ngo ngoma gufata ngo hariho bene wacu bariko barapfirayo. Abo bantu mu gihugu cya abo bantu b'Abaganda mu gihugu cya Kongo bagiye kurondera yiki ko igihugu cya Kongo kiri independent. Uwo Muhozi ahubwo Muhozi ibyo yose ngira ba Kagame ngira yari karabivuga abayaborewe. Ubwo wo kubahuka ubwo twebwe nga mu Burundi ko kubaho ubwo mu Burundi two kubaho tukavuga ngo hari abarundi bene wacu bariko barapfira muri Kongo ngo tugomba tubishuke. Ikibazo leta ya Kongo ikikubaza mbega abo barundi muri Kongo baje gute, baje yo kurondera yiki ko ari igihugu cyacu mu gihugu cyacu abo barundi mwabazanye mu gihugu cyacu kurondera yiki. Niyo kesiyo ya mbere. Rero ikibazo mbaza Muhozi nshaka kwanyishura abanyarwanda abarundi abantu bose muri kubatwumviriza mubaze Muhozi mbega abo Baganda bariko barikirwa muri Kongo bashitseyo gute? Abo bene wabo bavuga ko bariko barikirwa muri Kongo, abo bene wabo bashitseyo gute? Kuko ubwoko bw'abatutsi muri Kongo ntibubaho, ubwoko bw'abahutu muri Kongo ntibubaho, ubwoko bw'abatwa muri Kongo ntibubaho. Muri Kongo baza abanyamurenge, bazi ababembe, bazi abafurero, bazi abashi, urumva bazi abakasayi,
bazi abaruba bazi abakinwa abari mu bice bya Kinshasa n'abandi nibo bazwi muri Kongo. Haramo karenga amajira 3 kandi abo bose batandukanywa n'indimi. Ubwoko bwitwa Tutsi, Hutu, Twa muri Kongo ntibubaho. Nico gituma na Gisekedi Kagame ariko aravuga ngo barica abatutsi muri Kongo. Gisekedi arakanguka aratangara. Leta ya Gisekedi baratanga ko ibyo ntabyo bazi kuko baravye mu mategeko y'ibitabo bya Kongo ubwoko bwitwa Tutsi muri Kongo ntibubaho. Urumva ibi bibazo bateye mu bihugu byabo mu Buganda, ibintu by'amoko binjije mu Buganda no mu Rwanda arivyo byatumye abantu benshi bicwa. Ibi bibazo byatewe n'Ababelgique, ibi nivyo nyene bashaka kwiza mu bihugu bitarashikamo, bashaka kubipandikiza muri Kongo. Ko muri Kongo ivyo bintu nibibaho, nta nambara y'amoko muri Kongo, nta nambara y'abatutsi n'abahutu muri Kongo yigeze ibaho. Nta nivyo bazi ivyo bintu. Mukuru abona ko Kagame ariko aravyatukana abyinjiza muri Kongo. Ibibazo yinjije mu Rwanda ashaka kubyinjiza no muri Kongo naho. Mugiye muri Kongo ivyo bintu by'amazuru n'amatwi n'uburebure bw'amazuru ivyo bintu muri Kongo ntavyo bazi. Bo bazi ko ubwoko butandukanywa n'indimi. Ibintu by'amazuru ivyo muri Kongo ntavyo bazi. Mukuru abona ko Kagame ariko agomba kubyandukanya. Nivyo nyene uburo Kagame nico bitubona Muhozi afata ingendo nyinshi mu Rwanda. Burya bariko bariga barabukuntu Kongo bayinjiza mwamoko babonyene kuri bo batangire kumarana ngo mwebwe rero bimwe Ababelgique bakora bapima amazuru mu Rwanda bashaka ko bagenda babyandukize muri Kongo. Mu gihe uwabandukije ivyo bintu mu Rwanda ubu badacana uwakana ko Belgique yonyene yabatemwo iyo virus. Belgique yonyene yabatemwo iyo virus. Uno musi Belgique nico gihugu ca mbere cya mu Rwanda kandi cyafashije kiri imbere gifatanya n'ibihugu byose biri ku isi mu kwigisha ko Kagame afatirwa ibihano kandi ari umusuma kandi ari umwicanyi. Igihugu cyarongoye ibihugu byose bya Europe gufatira ibihano Rwanda ni Belgique. Iyo Belgique nyene nibo bashize ku butegetsi Kagame, nibo bashize ku butegetsi Museveni. Abonyene abo ba Belgique, abonyene ba Belgique nibo binjije ibibazo byose byabaye mu Rwanda. Nibo byose babi nibo bazi bagapima abantu amazuru bakoresheje inshinge. Abonyene ba Belgique ivyo bibazo byabo byo mu Rwanda baraje babinza mu Burundi. Ubu rero mu Burundi ivyo bibazo byaheze bashaka kubyinjiza muri Kongo naho abantu batangire kumarana ngo n'abahutu n'abatutsi mu gihe ivyo bintu batabizi. Cyo tumona muri Kongo ivyo bintu Kagame atangaza ngo ari abatutsi bapfira muri Kongo. Abakongo bari baratangaye ko ivyo bintu navyo bazi. Ivyo bintu Muhozi atangaza ngo ari abatutsi ariko bapfira muri Kongo. Abakongo bari baratangara, leta ya Kongo iratangara n'abakongo baratangara kuko amoko ari muri Kongo arazwi. Ntabwo ko bw'abatutsi muri Kongo bubaho, ntabwo tukobwa abahutu bw'abatwa muri Kongo bubaho. Ndasubiye muri Kongo hari ubwoko bitwa Abakasayi, Abanyamulenge, Abaruba, Abanyamwezi, Abaruba, Abafurero niyo bari mu bice bya Gasenga uharamiye Uvira. Hariho Abavira kandi hariho Ababembe, hariho urumva hariho Abamanyema. Urumva eka haraboko bishe mbwa ubwoko bw'abahu. N'ubu ugenda muri Kongo umubazi umukongomana umututsi ntabyazi ivyo. Gena muri bwose da Kongo uje za Kinshasa uje ubagiye mu bintu bitiko abatutsi n'abahutu ivyo bintu nabyo edere baranagutanganya. Urumva honora ko umuntu umusazi. Cyo tuba rero leta ya Kongo Kagame na Muhozi babona nk'abantu babasazi. Ayo mapropaganda yarataye igihe. Ayo mapropaganda yinjijwe n'Ababiligi ya Belgique. Ababelgique no munsi baramaze kuyavamo ayo mapropaganda. Ayo mapropaganda banjije mu bihugu byacu kugira ngo bashobore kudukoloniza. Ubu ntibakira abakoloni bacu. Mwebwe ubwo ivyo bintu mubizana gute? Uyo Muhozi na Kagame ivyo bintu babikura abantu bamaze guparangana. Aba bantu bakwiye gusengerwa. Mu Rwanda hari abakozi b'Imana nibo mubasenga mukure kwiso mwe mumbi zo mbuzamoko bashaka kwiza ubwicanyi mu bihugu by'abantu. Abantu bashaka kwigiza ubwicanyi mu bihugu by'abantu. Abantu bararozwa abo bantu. Urabwira ibyimirije Kagame nivyo bigiye kwimiriza Muhozi. Ndazi ko Muhozi Kinyarwanda cyumva. Ibyimirije Kagame nivyo bigiye kwimiriza Muhozi.
dosiye yagira Kagame burya amatohoza agiye gukorwa Muhozi yemeze amakungu, Muhozi yemeze amakungu, igisirikare abo baganda bariko barikigwa muri Kongo b'abatutsi b'abaganda bene wabo na Muhozi bariko barikigwa muri Kongo bagiyeyo gute, bagiye gukora iki muri Kongo? Abaganda avuga ko agiye gutera Kongo abishuze. Muhozi burya amakungu agiye kumubaza mu minsi ya vuba, agiye kumubaza burya nubu burya Muhozi ubu amakungu arazi ko ari bagiye kuba president. Burya leta ya Muhozi burya nta ndubazo izomara adafatiwe ibihano. Umunsi wose uzumva Muhozi ashize ku butegetsi, izi ngeso ziwe mbi yagiye akora kopi. Uburongozi bwa Kagame yagira akora kopi. Burya uburongozi bwa Kagame nibwo ashaka kwiza mu Buganda, mu gihe abaganda benshi n'ivyo bintu batabizi. Urabwire Muhozi abaye kolonize na Kagame. Muhozi ibimwimirije ntivyoroshe, nubwo uno munsi nyene seyo musigira ubwo butegetsi. Urabwire ntazorama ku butegetsi, ntazorama. Bazomwica kujya bishe Kadafi nande, bazomwica kujya bishe Kadafi nande na Saddam, kujya bishe Kadafi na Saddam. Ariko birakwiye yuko ubumwe bwa EAC bene umwe bwa SADC bamuhamagare Muhozi cyangwa bamuhamagare Museveni, baba leta y'u Rwanda y'Ubuganda muri rusange bayitumeko bayibyatumviritse, tubwire twumvise umwana wawe Muhozi avuga yuko muri Kongo hariyo abaganda b'abatutsi bariko baricwa na leta ya Kongo ifatanije na leta y'u Burundi. Mbega abo baganda muri Kongo baba bajahe, bagiye muri Kongo gukora iki, bakora iki? Mbega leta ya Kongo yarabahaye uruhusha, bafise visa, yabahaye ubwene gihugu abaganda mu gihugu cya Kongo? Ico nico kibazo daboro bakwiye kubisha, kuko amoko ari muri Kongo abantu bitwa batutsi Muhozi avuga ntabari bayo. Abantu bitwa batutsi Kagame avuga muri Kongo ntibabaho, akombaye ntabo bazi n'amategeko ya Kongo, ntabavuga n'amoko ari muri Kongo mu bitabo by'amategeko bya Kongo, ntavyo bazi ibyo bintu babikura Ingirizi. Aba bantu baramaze kunanirwa kandi bageze ku mwisho, politike zabo zigeze ku mwisho, kubusuma bwabo n'ubwicanyi bwabo buramaze kumenyekana, isi iramaze kubimenya, ntacyo bagifukafuka. Burya n'abandi bagiye kumenyekana, n'abandi bari nyuma ya Kagame bagiye kumenyekana. Ndamugabishije Muhozi kanyina bugaba yita general, ndamugabishije Muhozi na se wiwe. Ikirundi n'ikinyarwanda baracyumva neza ko nyina wa Muhozi n'umurundi kazi mukabagaza, barakizi kandi baracyumva neza. Korabwire ndabagabishije ibibazo biriko birashikira u Rwanda uno munsi bigiye vyimirije Ubuganda, kandi avuga Muhozi ngo azokora ibitangaza muri Kongo. Kuva atangaje ubu n'amezi 3 n'ibitangaza ibyaharakora. We na mwene wabo Kagame binjije abasirikare baje banyishira 3 bose baje n'abaganda n'abanyarwanda, abasirikare b'abaganda n'abanyarwanda ko bananiye. Abazarende babakiriye umurongo, icyo bashoboye no guhonga amafaranga abasirikare ba Kongo bagaca bafata uburere kugwana, barabishoboye. Wecha wibira abazarende bakoresha impozi bigobori, babakiriye umurongo hagikamanyura gushika uno munsi ntibarashikira ubwira kuva batangaje. Bukavuna ngo zijya zafashwe baragenda bagahonga abasirikare ba Kongo, kuko abasirikare ba Kongo benshi sinzi ko ari inzara, sinzi ko kwa kubura ubuzarendo, ubupatriota ukinyamazuru bakita ngo saba patriota, ariko sinzi ko ari ubupatriota cyangwa ari ubuzarendo kuko ibihugu cyabo barakigurishije kwa Kagame abihera amahera, kuko abahabwa amafaranga n'abajenerali n'abakoloneli, aba ofisiye nibo bahabwa amafaranga. Bamaze guhabwa amafaranga
kandi nicemeza ejo bundi baheruka gucirwa imanza zo kwicwa, bamwe bacirwa imanza zo kwicwa Kinshasa, abandi bakicirwa imanza zo guherayo bamanikiye ubufuni Kinshasa ejo bundi. Jewe mvuga ibintu bya impact by'ukuri, genda ejo bundi abajenerali barenga amajana bari mu burere bwa Nord Kivu na Sud Kivu n'abakoloneli n'ingabo bose abofisiye baheruka gucirwa imanza zo guherayo ntaje Kinshasa mu masentare ya gisirikare, kandi yose ntara nyine niyo yakiriye urubanza rwo guherayo nanga na Wilingoma, bose imanza zabo zaramaze gucibwa buryo ari imitayi irikira abarondera kubafata. Urumva rero ivyo rero bategeza kumenya intangwano bafise. Abaganda mu Burundi baragwanye bakoresha imbwa, abaganda ba Museveni yaje gufasha buya kugwana mu Burundi, ntibanesheje, nta ntambara banesheje mu Burundi. Abaganda Kagame yarabafashije ntibanesheje, n'igihe gishasha bafise abaganda bozana mu ntambara gitangaza abantu. Icyo afise Muhozi n'iki Muhozi afise ubacu yarigeze guhambuka mwe no itera Kenya nkayifata. Umviriza agera abajambo y'iterabwoba baje icyo bashoboye gukoresha politike yo guhenda kugura, bafata bakagura uburere barabugura ngo babarayiguze bukavu barayigura, mugavuga ngo bagwane kuko iyo abashaka kugwana ntibona ariko none abantu bashoboye kuzibigwa n'abazarenda kuva batangaje gufata Uvira haizi amezi abiri arikarahe ngo mundu bago turafata Uvira, nta ntambara bashoboye bajya abaragura uburere barage Warikare ejo bundi baragiye barasororera abarongozi ba Warikare. Urumva icemeza n'icemeza abazarende bamaze kumenya bakahashika bose baciye bahunga. Ubu kaja karere karimo abazarende niko nibo bagakontorora kose kare bavuga barakagurisha kuje bagurishije Goma, kuje bagurishije Bukavu. Muhozi na Kagame nta gisirikare bafise giteye ubwoba abantu, kuko iyaba igisirikare cyabo kandi cyari gifise puissance icozibigwa n'abazarende bagwana bakoresheje ibigoboro. Nta ubasha bafise. Abasirikare b'u Burundi baragwanye nabo muri FNL barabazi, baragwanye nabo muri CNDD barabazi, baraza abaganda baraza abanyarwanda. Nta gisirikare bafise biteye ubwoba ntacyo. Muhozi kuva atangaje gufata kaya karere y'ukuntu bakita ko muri Kongo byaramunaniye. Urabwira nyimba ari umusore, urabona arico bita nde aje d'adolescence, arico bita aje d'adolescence burya ihera hagati y'imyaka 15 gushika ku myaka 44. Iyo bita aje d'adolescence. Bico gituma umuntu atarakuza imyaka 45 kuduka ntashobora kuba president. Burya Muhozi sinzi ko Muhozi yo bakuza imyaka 50 ntabyonse, ariko ndazi ko Muhozi yo bari muri imyaka 45 aracyashushe. Cyo tubona n'ubu baracarindiye ntashobora kuba president ujya kuko amarashi acyashushe ntarahora mu mutwe wiwe nta dodoye neza ujya, kuko yaba yaradodoye ntabayubaga gutangaza igihugu kirende panda akavuga ngo ndaca gutera Kongo ngo nje kwishyuza abantu bariko rapfira muri Kongo ngo babagana. Abaganda muri Kongo bagiye kurondera yiki n'amategeko yahawe akwemerera wewe kuba umuganda kuba muri Kongo, na amategeko ayakwemerera wewe kuba umunyarwanda kuba muri Kongo. Ayo mategeko ni igihugu yakiriye kirende panda. Abo baganda muri babatutsi muri Kongo bagiye gute bariko baricwa na leta ya Kongo bagiye gute batwawe nande? Abo banyarwanda b'abatutsi bari muri Kongo bagiyeyo gute batwayeyo nande? Muri Kongo rishyuza mu gihugu cy'abandi iyo gihugu nikiriyende panda. Abanyamurenge n'ubwoko bwo muri Kongo bwemewe n'amategeko muri Kongo bareke bavugane na leta yabo bishyuza ibibazo byabo. Mwebwe mwinjirira igihugu kiriyende panda gute murondera yiki? Urabwira ikibazo gicuya Kagame na Muhozi zijya nzahabu biyiba ntibitwaza iby'amoko. Burya ubwenge bwabo bwose muri zijya nzahabu, kubera ko amakungu yabafatira ibihano icyuya kiriko kirababirana. Ubu bariko bashaka ijya dosiye bagirizwa yo kwica abantu Goma, nabo rero bitwa ko batanguje kandi ka dosiye ko kwagiriza rero ko Kongo yica ngo abatutsi
urumva kugira ngo amakungu ngo abone yuko ngo nabo rero ngo bafise ibyo bagiriza. Urambye amakungu arabazi ko mwebwe muri abicanyi kandi muri abasuma muri inzabu muri Kongo. Kagame na Muhozi amakungu arabazi. Ibimaze gushikira u Rwanda nibyo vyimirije Uganda. Nibyo vyimirije Uganda. Nyimba Museveni anyumva. Uwo muhungu wiwe arabe yamutwara. Ashaka musubize kwishura mutwaye no muri Amerika aje kwiga mu kwishura munyegeziyo. Agiye kukwegera Ubuganda akarambaraye nkuko ubona Kagame ariko arakwegera. Bena Kabare bariko barakwegera u Rwanda akarambaraye. Burya kakarambaraye Kagame na Kabare bariko barakwegera u Rwanda niko karambaraye Muhozi agiye gukwegera Ubuganda. Ko ntibumva Kongo n'igihugu kirende panda inzahabu n'ibihugu byanya tanzabu mufise inzabu za kuyirondera mu gihugu kirende panda niba gushaka inzabu nimugenda kugirane kontra na leta ya Gisekedi. Ubwo nibwo yose zaguze Muhozi kuri Muhozi nyimba nyumva nawe bakako nazi Kirundi aracumba n'Ikinyarwanda aracumva. Urumva Muhozi izo ngeso mbi wakuye kwa Kagame araguhenda ashaka kuva ku butegeza ate yindi mbuto mbi izo za kutwononera Afrika yacu y'ubuseruko. Izo ngeso mbi ibibazo Kagame ari muno munsi nivyo nawe wimirije gutera Ubuganda. Ndarangije ndaciye umugari mu Kirundi bugira kandi ikibwirwa n'icyumva ikerekwa nikibona. Baci umugari mu Kirundi inkoko zisezerana mu masesa. Ibi bimirije ntivyoroshe wowe na Kagame wawe. Okay sava.